Kubwimana mwijoro ryo kuwa 25 Munyonyo mu 2020 bagiye bibagiye telefone mu nziwe. Iyo telefone yarerekana neza nyeneyo ku buryo harimo ifoto, kandi iyo telefone umuntu yashobora gukuramo yandi makuru atari make yaba yajanye nk'amatelefone yakozwe imbere y'ico gitero n'ubundi butumwa bwa bwaranditswe. Iyo telefone yarajanywe mu gihe polisi. Ikindi kintu cyatangaje nuko na telefone y'umuhisi yagitwawe nabo bicanye. Turaza gusubira kuvyumviriza vyose mw'idonido ry'amakuru twabatunganirije. Sangwa kaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Murazi ko turaba mbere mu kubakorera amakuru ndetse n'amatohoza ku nkuru ziba ziriko ziravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari inkuru ziriko ziravugwa cane, hari inkuru iriko iragarukwa ko n'abatari bake, ndetse bishobora guteza ikibazo ngaha mu gihugu c'u Burundi igihe vyabibonetse ko ukuri koba kuriko kuranyegezwa, ndetse bishobora kuzatahurwa bamwe mu bategetsi bari mu nzego za leta binyegeje inyuma y'imigambi ikomeye. Hari amakuru dufise kubirabana n'abarabakukurukiye mu gisirikare bishwe, kandi bakaba barishwe bivugwa yuko hari bamwe mu bari mu nzego za leta bavyenyegeje inyuma. Iyindi nkuru ishobora guteza ikibazo ndetse n'ibirabana n'ifatwa n'ihagarikwa n'ifungwa ry'umupfakazi wa Thierry Kubwimana Kaneza. Urupfu rwa Thierry Kubwimana rurashobora guteza ibibazo bitari bike ngaha mu gihugu c'u Burundi, na cane ko bamwe mu bagize uruhara mw'igandagurwa ry'uyo Thierry Kubwimana bakaba batanguye kurementanya bavuga yuko ngo umupfakazi wa Thierry Kubwimana Kaneza yoba yaragize uruhara mw'igandagurwa ry'umugabo wiwe. Ukuri kubagandaguye Thierry Kubwimana bari mu nzego za leta kwashizwe ahabona. Mu makuru yacu nivyo tugiye kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Sivyo gusa kuko turafise n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, n'amakuru yose tuba twatohoje twifashishije ujya mugwi w'abamenyesha amakuru bakorera ijya nino ngaha mu Burundi. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira, naje nkayatunganya maze nkayagushikiriza. Amakuru yacu rero imbere yuko tuyatangura mu idonido, reka mbaze ndaguhe kaze wowe tugiye kuyabanamwo. Shobora kuba utwumviriza utarafyonda kuri subscribe canke sabone, ngira ndagusabe koreshe kano karyo mu gufyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere ebishikira. N'amakuru utazokwigira uronka ahandi hariho hose, n'amakuru abatojwe neza kandi y'amakuru abatosoye. Abari ngaha mu Burundi mwese turazi ko muri abanywanyi bacu, ndabakengurukiye nanabahakaze muri hano makuru. Abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu gihugu c'abanye ca Congo, Uganda, Tanzania, u Rwanda n'ijya nino ku mugabane wa Afrika utwumviriza uherereye, ndaguhaye ikaze. Ntibagiye namwe banywanyi bacu muba mu bihugu vy'amakungu ya kure, muba mwifuza kumenya ibiba biriko birabera mu gihugu cacu, igihugu c'amavukiro kuri bamwe batari mu gihugu ariko bavukiye mu gihugu c'u Burundi. Mwese turahari kugira tubashikirize zimwe mu nkuru ziba ziriko ziravugwa ijya nino. Imbere yuko tugira n'ayandi makuru yose tuvuga, reka tubanze turabe ukuri kuvyenyegeje inyuma y'urupfu rwa Thierry Kubwimana rwateje ikibazo gikomeye cane, ndetse bishobora gukora kuri bamwe ku bategetsi bavugwa yuko bagaruka cane kubo boba baragize uruhara mw'igandagurwa ry'uyo munyagihugu. Vyatanguye gufata indi ntera. Amakuru adushikiye gushikana n'ubu nuko kuri ubu ngubu umupfakazi wa Thierry Kubwimana Kaneza amaze no kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, nkuko amakuru avyerekana. Vyinshi kuri runo rupfu rurimwo igipfungu
abo baba bavyinyegeje inyuma. Imbere yuko tugaruka turabira hamwe ayandi makuru ashizwe habona, reka tubanze twumvirize ino nkuru nayo irimwo ukuri kandi iraza kudufasha gufasha no kumenya ukuri kose kunyegeje inyuma y'ivyo. Inyuma yaho ndaza nkubwira n'andi makuru atandukanye ariko haravugwa. Reka tubanze twumvirize ino nkuru, inyuma yo kumviriza ndaza turaba n'ayandi makuru ariko aravuga ijyanye no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yahagaritswe kuri uyu wa kabiri n'umupfakazi witwa Thierry Kubwimana yagandaguwe ku rugo iwe mu ijoro ryo kuwa 24 rishira wa 25 Munyonyo umwaka wa 2020. Perezida Kaneza yagezwa kuba yarafatanije n'abaje gutera ku rugo rwabo bica umugabo wiwe mu ijoro nk'uko igipolisi cyamuhagaritse kuri uyu wa kabiri kibivuga inyuma yo kumusambisha. Pacifique Ninazwe aharanira agateka kazina muntu akaba narongoye umugambi ndondeza mu matohoza yakozwe. Biboneka ko abakoze ubwo bwicanyi bamenyekanye ariko baba ntakogwako. Uguhagarika umupfakazi Krista Kaneza ari gushaka guhuvya amatohoza banakingire abicanyi. Pacifique Ninazwe. Abateye Thierry Kubwimana mu ijoro ryo kuwa 25 Munyonyo mu 2020 bagiye bibagiye telefone mu nziwe. Iyo telefone yarerekana neza nyeneyo ku buryo harimo ifoto, kandi iyo telefone umuntu yashobora gukuramo yandi makuru atari make yaba yajyanye nk'amatelefone yakozwe imbere y'ico gitero n'ubundi butumwa bwaba bwaranditswe. Iyo telefone yarajyanywe mu gipolisi. Ikindi kintu cyatangaje nuko na telefone y'umuhisi yagiye itwawe nabo bicanyi, ariko iyo telefone yatindiye atogwa n'igipolisi aho bayisanze baba babwiye ko ari abayiguze. Mugabo naho nyine mu kiringo cy'ukwezi n'inusu bikaboneka ko igipolisi kitari gikeneye gufata uwadandaje iyo telefone. Mu gatondo ko kuri wa gatatu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yerekanye kuri televiziyo n'amaradiyo mu Burundi abo bita abicanyi bafatanije n'umupfakazi yiciwe umugabo. Nyamara abaryango bo babona ko ahubwo ari biterasoni mu gihe aho gukora itohoza ku bwicanyi bwabaye ico gipolisi inyuma y'amezi kivyukiranije cegeka ubwicanyi kushaka umuco kubahekuye uwabo bagapfakaza uyo mukenyezi Krista Kaneza. Umuryango ukaba ubona ko kwikeka uwo mupfakazi yaratunzwe n'umugabo wiwe ataho bifatiye, bagasaba igipolisi kurekura uwabo narijya ari umuvyeyi yonsa uruhinja rutarakwiza n'amezi 5 hama matahoza akabandanya. Bravo bafashwe nkabagije umupfakazi wa Thierry, kandi abantu bavuga ngo bavuga ngo baramugururiye ngo shaka yarabugururiye. Abantu bari barafashwe bakora mu rugo bahakoze barabarikuye, twamenyeshejwe gituma barekuwe kuko turababaye cyane. Kisara arababaye cyane, aracari mutara turusha yabuze umugabo wiwe. Twosaba leta y'u Burundi ko yo gerageza ikamutunganyiriza ikamureka kaja kuraba umwana wiwe umubebe uruze sina nyina. Nico dusaba leta y'u Burundi. Igipolisi kijejwe itohoza kugo rupfu co bagifise uruhara mu guhuvya ayo matohoza ku nyungu zitaramenyekana. Pacifique Ninazwe arabisigura. Mu mpera y'indwi iheze niho haciyeho ibintu bitangaje. Ubujejwe gukora ayo matohoza kuri urwo rupfu aza kurondera umwe mu bajyango ba Thierry Kubwimana, amubwira ko afise umugabo mu modoka, yiyemerera ko ari we yagandaguye Thierry Kubwimana. Umuntu akibaza ingene mu gipolisi intwazangabo ishobora kugendana umuntu wo mwicanyi wo kuri urwo rugero akamugendana mu modoka agenda guhura n'umuryango wabuze bapfa ikibanza bahuriyemwo ntibanahurire mu biro. Iyi dosiye tubona isa n'amadosiye dukunze kubona aba arimwo ukuboko kw'abantu bakomeye cyane bakunda kenshi kurondera kunyegeza ababa barategetse ibyaha bikomeye n'ico baba bariko bararondera muri ivyo bintu. Tukifuza kubaho amatohoza nyezi na kandi atomoye yerekana abagandaguye Thierry, ababatumye n'impamvu bamugandaguye. Ico kirahambaye cyane. Thierry Kubwimana yagandaguwe afite imyaka 29, umukenyezi wiwe nawe Krista Kaneza bari bubakanye akaba afite imyaka 18. Uwo Thierry Kubwimana akaba yahora akora mu ishiramwe ry'abarusiya gimba ubutare imbere yuko aja kwikorera ku giti ciwe. Ijoro ryo ku magenekerezo ya 24 ashira 25 z'ukwezi kwa 11 ku mwaka uheze
mu Gasekebuye muri zone ya Musaga muri komine ya Muhanga mu gisagara ca Bujumbura harabaye ubwicanyi bw'agahomera mu bunwa aho umugore yishe umugabo wiwe mu nzu afashijwe n'abandi bantu babicanyi bari bavuye hanze. Ukungene rero byagenze, abicanyi batatu uwitwa Ndibanje Jean Paul, Niyongabo Emmanuel aribo babo mwabonye bazo bamaze gufatwa bari kumwe n'uwo yabatumye, uwo mugore yabatumye, hamwe n'uwitwa Minani Andre Batazira Feredi mugabo wewe atarafatwa kiri kwararonde. Baraje muri iyo nzu mu gihe cy'isaha indwi y'ijoro, hanyuma basanga uwo mugore biboneka neza ko ariwe yabatumye, araheza arabafasha kwica barashe umugabo wiwe. Abajejwe kuraba amagara y'abantu baranabonye bamusanze kwikomere, biboneka neza yuko imbere yo kumurasa yabanje kwigwanira ko n'urutoki rwameze nk'urwacika, n'umuntu uratabuka, biboneka ko yabanje kwigwanira kuko yari umuntu w'inguvu. Uravye abo nkozi cy'umuriro urabona ko ari abagabo bato batari gushobora kumushobora. Bagiye rero kumurasa babonye yuko yabananiye kwica bisanzwe. Bamaze gukora iryo bara, umwe muri izo nkozi z'ikibi witwa Ndibanje Jean Paul yarataye telefone yiwe muri iyo nzu, muri ico cumba, ko bamunigiye ku gitanda yitwaye ko aryamanye n'uwo mugore we mubona ngaho nyene. Igipolisi caratoye telefone y'uyu mwicanyi umwe Ndibanje Jean Paul, amagica kirakora amatohoza. Ubwa mbere kiramufata, aremera ko yabikoze. Muri iyo telefone nyene cyasanzeyo ni nimero y'uwundi mwicanyi gira kabiri yitwa Niyongabo Emmanuel, nawe nyene kiramufata. Bamaze gufatwa bose ari babiri, nta numwe yahakanye ko atari bo bishe umuntu. Gusa ivyo bavuze ibitandukanye kungene babikoze. Nico gituma igipolisi cyaciye kibajana ahabereye ico caha ahanyene mu Gasekebuye kugira ngo basubiremo kungene ivyo bintu byaba byaragenze, ko bari bamaze kuvyemerera kungene babigenje. Kimaze kubashikanayo kirashoyo n'abo bantu bose bari bahari, harimo n'uwo mugore n'umukozi wo mu nzu arera umwana. Barababwira ati umwe wese nagira ico yagize muri iryo joro. Barabisubiramwo neza, basanga ubwa mbere hoho muri aba bagabo babiri baje gukorera ibara nta numwe yarazi iyo nzu, nta numwe yarazi aho ico kibanza, nta numwe yarazi n'iyo nzu. Kandi ukungene binjiye nta n'urugi bigeze babomora, barabugururiye neza barinje barakora iryo bara. Niko rero guca bavuga bati ibi bintu iki cyaha cyagashobora gukoreka batafashijwe n'umuntu yari imbere muri iyo nzu. Niho rero igipolisi caca gikora amatohoza yimbitse kuri uyu mugore, gica gisanga koko uyu mugore niwe yatumye, niwe yagandaguye umugabo wiwe, arondeye gusa abamufasha bo kuko atari kumwishoborera. Hariho ibimenyetso byinshi byerekana uruhara rw'umugore muri rigandagurwa ry'umugabo wiwe. Ikimenyetso ca mbere nuko uyu mugore yaragerageje gukurikirana abantu bose baba muri iyo nzu n'ivyo bakora kugira ngo ntagire n'umwe ashobora kuza kubuza kwikica kiba. Atwamesha yuko uyu mukozi wo mu nzu wenyene akuze ari warera umwana, yaranamwugaraniye mu cumba iwe mu gihe arira hanze asangira n'abandi, yamujanye mu cumba mugaranirayo, kandi acavayo yugariye inyuma kugira ngo ntaze no kuvyuka ngo abone biko biraba cyangwa ashobore gutabara. Aca arugurura imiryango yose y'iyo nzu, wereka umuryango w'inyuma baciyemwo abo bantu, yongera yatsa n'amatara yose gushika no ku cumba bari baryamyemo, niwe yacuguruye, asiga acuguruye mu gihe imisi yose iyo nzu ivyumba imiryango yose aho yarayugaye n'amatara kararazimije. Gushika iyo saha isaha indwi n'inusu z'ijoro yari yavyuguruye. Buryo rero baje kumufasha baciye baza, abarinjira neza, baraca muri umuryango w'inyuma, baraca mu miryango yose yakurikiye. Urumva nta numwe yari kubabuza kuko nta wundi muntu umwe yarakuze ari muri iyo nzu kiretse uyu mugore nyene n'uwo mukozi wo mu nzu. Baca barashika mu cumba basangana ca cumba ryamamwo yaburi, baca barakora rero iryo bara. Bariko rero barumvirizwa
baravuze ibintu bihushanye cyane. Uyu mugore bikaboneka neza yuko avuga, uretse ko avuga ibihushane, arananyegeza n'ukuri mu byo avuga. Hanyuma kandi bagerageje kuraba aho yoba yaragiye muri uwo mwanya, barabonye yuko yagiye muri Rohero. Bikaboneka neza ko bishoboka ko yari ashobora kuba yari yagiye atwaye ibintu by'agaciro nko mu nzu, canke yari yagiye ajyanye izo nkozi z'ikibi zari zihejeje gukora iryo bara. Igipolisi bafatiye kuri ibimenyetso byose byerekana neza uruhara rw'uyu mukenyezi, yaciye afatwa aja ashigwa hamwe n'abamufashije gukora ico cyaha. Aha rero icyo twomenyesha bwa mbere ho no gutera ivyatsi ububisha bw'abagore bamwe canke abagabo biha ingendo yo kugomba kugandagura abo bubakanye. Ibi bintu nibara bibaza ngo ntibizomenyekana. Twamenyesha yuko igipolisi gifise ubuhinga n'ubushobozi bukwiye bwo gushobora kumenya neza, gutohoza ikabona neza icyaha n'ingene cyabaye, kandi ko atanumwe azosiga igipolisi. Aha twomenyesha ko n'ubundi yoba yaragize uruhara muri kino cyaha yoba atarafata, ko mubyitegereje murabona n'icyaha cyari cyateguwe neza, cyari cyapanzwe. Azoheza arondegwe, afatwe kandi ashikirizwe ubutungane. Ababikoze rero bamaze gufatwa ni uyu Ndibanje Jean Paul, telefone yiwe yafatiwe muri iyo nzu nyene muri ico cumba yayitayeho. Ni uyu Niyongabo Emmanuel yafashwe biciye kuri telefone nyene, hamwe n'umugore rero yagize ko ari we yabatumye, ari we Kaneza Krista. Hakaba hakiriho uwundi agira kana kiriko araronderwa w'umugabo yitwa Minani Andre batazira Feredi, kugira ngo bose baheze rero bashobashikirizwa ubutungane maze babazwe. Ivyaraye bishikirijwe na Petero Nkurikiye ni ibintu bibonekamwe amahinyu, kuko tumenyereye yuko uwo muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akunda katari gake gushigikira canke gukingira babakoze ivyaha mu gihe bari mu nzego z'umutekano. Ibi vyo mu Rumonge biboneka nk'uko hariho abantu bafashwe n'igipolisi cy'u Burundi mu nyuma baragandagurwa, bakaca bavuga yuko kumbure ngo bariko baratoroka, ugasanga n'insiguro bariko baratanga ntizigira aho zifatiye. Ivyuko abantu babafata bakaca bagandagura ni ibintu vy'ukwiyamiriza cane, n'ubwicanyi ndengerabutungane. Kubw'uyo yanonosoye amategeko ngo kubona umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye mu gihe abantu baba bafashwe acaja ku muriri urutonde rw'ivyaha bagizwa, ngo ni iyindi nzira yo kugomba gutamika ijambo ubutungane. Ikindi naco giteye amakenga cane nuko iyo abantu bafashwe uza wumva umuvugizi w'igipolisi aja ku muriri akavuga ivyo bakoze, nk'uko womengo gufata abantu bisigura yuko amatohoza aba yaheze. Twibaza yuko abantu iyo bafashwe boshikirizwa inzego z'ubutungane zigatohoza, abo bantu bakaronka abashingwamanza babunganira, ubutungane bukabumviriza bukaraba ico umuntu yakoze n'ico atakoze, abakoze ivyaha bakabihanirwa.